Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramutse mwese bakunzi ba Diocese nkuru ya Bujumbura, ikaze ni gwanyu murano makuru yo kuva ku genekerezo rya gatandatu gushika ku genekerezo rya 12 mu Kakaro, akaba agizwe n'ingingo zikurikira. Mu makuru y'amayubire tubabwira ihimbazwa ry'imyaka 75 Paruwasi Mutumba imaze ivutse. Tubafitiye amakuru y'imihari n'imigwi hamwe n'ayandi idoni mu kanya Audrey Kaze nje nyanda yabashikirize. Ndasubiye kubaha ikaze. Duhera no makuru y'amayubire. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 11 mu Kakaro niho Paruwasi Mutumba yigina yubire y'imyaka 75 imaze ibayeho. Ni mu birori vyari vyatewe iteka na nyinicubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa, umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura, ari nawe yararongoye inkuka y'imisa. Ivyo birori vyabereyemwo ahagatiwe na patiri mukuru wa Paruwasi Mutumba Benjamin Sivyindika be n'abandi basaserdoti b'abashitsi. Ni nkuru dushikirizwa na Daniela Keza yimenyereza muri Sedicom. Iyo nkuka y'imisa yatanguye igihe c'isaha 4. Mu nsiguro yatanze nyenicubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa, umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura, yabwiye ko iyo yubire bashimye ko yobibutsa ingene ibatisimu yabagize ibiremwa bishasha, ni naco mwashimye gushingirako. Tumumvirize. Iyubire yanyu mwashimye ko yobibutsa ingene ibatisimu yabagize ibiremwa bishasha, mukaba abantu bashasha. Ico nico mwashimye gushingirako, kandi ni vyiza cane. Abantu bashasha naho baguma mw'isi baba basigaye babwirizwa kwigenza nk'abavutse ubwa kabiri muri mutima. Ntimukibwirizwe rero kurabira ubwitonzi ku bwitonzi bw'abantu bo ngaha kuri iyi si. Ntimukibwirizwe kurabira ubwenge ku bwenge bw'abantu bo ngaha kuri iyi si. Bafise ubwenge bwabo, ariko namwe kubera ko mweneye kuvyarwa na mutima mukavuka ubugira kabiri, ubwenge bwanyu, ubwitonzi bwanyu, inyifato yanyu ibwirijwe kubaranga ko hari ico murushije abandi, ko hari cahindutse mu buzima bwanyu. Patiri mukuru wa Paruwasi Mutumba Benjamin Sivyindika avuga ko anezerewe mu gusozera umwaka wa yubire, kandi ko ivyiza vyabaye vyinshi naho hariho ivyabagoye. Tumumvirize. Sinoje ngango mbeshe urubanza rwa yubire rwaratugoye gutegura ko rwadufashe umwanya munini cyane, ariko rero uravye ivyamwa vy'iyo yubire navyo vyabaye vyinshi cyane gose. Tucugurura uyu mwaka wa yubire murabona ko twaciye tugabana Paruwasi nshasha ya Rutongo, mu nyuma naho murabona ivyiza vyagiye biraba, abakristu bashoboye gusubira mu bukristu, n'ubu tubana tugabana ivyiza. Murumva ko na Paruwasi Kabezi igiye kuza, aho abanaguwe muri mutima mweranda. Byo byose ni vyiza vya yubire, tugiye kubandanya rero tubigendera tubikomeza. Iyo batisimu twahawe ahubwo tuyigendeye cyane gose muri wa mutima w'urukundo, wa mutima wo kurekuriranira, wa mutima w'ubwiranira imbabazi, kugira ngo by'ukuri iyi migisha n'imihezagiro twaronse uno munsi iheze kure muri twebwe. Muri ivyo birori harimwo abakristu bangana 155 baronkejwe utuganuke, bari baramutse basangira na Paruwase mu guhimbaza nabo isabukuru yabo, bihurirana n'iyo Paruwase bakukira. Abahawe utwo tuganuke bari mu migwi ibiri: urabahimbaza yubire y'imyaka 25 bubatse Rukristu, urabahimbaza yubire y'imyaka 50 ari abamenyeshamana, n'abahimbaza yubire y'imyaka 75 bubatse kandi bavutse kandi babatijwe. Twaravuganye na bamwe muri bo, tubumvirize. Ndanezerewe kubera iyi myaka 50 igeze tugahurirana na yubire. Ndimenyeshamana Paruwasi Mutumba, ndaryohewe cyane gose muri ubwo butumwa, kuko twahereje rimwe promotion wanje nta numwe akimenyeshamana.
cyane izina kuno jenyene byose ndabishimiye Imana Paruwasi Mutumba yarandeze yongera irandera cyane. Twabamenyesha ko Paruwasi Mutumba ihimbaje imyaka 75 ikaba imaze kuvyara Paruwasi Rutongo, ishure rya Kabezi naryo rikaba riri mu muhango yo kuba Paruwasi. Daniela Keza ku bwa Sedicom. Arakoze Daniela Keza. Tuje mu gisata c'indero mu ntumbero yo gufasha ugwaruka kugira ruronke ico rukora no kubandanya gukurikirana indero yago mu gihe c'uburuhuko. Paruwasi yitiriwe Mweranda Gido Maria Comfort yo mu Kamenge nkuko yami bikora buri mwaka yaratunganije ibikorwa vyo mu gihe cici kucivugo ngo dukundane mu bikorwa no mu kuri. Ubwo gwaruka rugahabwa ivyigwa vy'ibiharuro, igifaransa, icongereza hamwe n'utugenegene. Muri ivyo bikorwa hakaba harategekanijwe kandi n'inyigisho buri wa kabiri kuva isaha 9. Patiri Philbert Nahimpera arongoye imigwi n'imihari muri iyo paruwasi akamenyesha ko izo nyigisho ari ngirakamaro ngo na kare Paruwasi Kamenge yaramaze gutahura kugwaruka ari kazoza ka Ecclesia. Tumutege yompi ari kuri mikro ya Odas Nkengurutse. Ivyo bikorwa birafasha cane ugwaruka kuko imisi y'ivyo bikorwa irangira ugwaruka ruhakuye ibintu vyinshi cane gose, kuko muri ivyo bikorwa turategura inyigisho, hari inyigisho zerekeye igifaransa, Congereza, eka mbere uyu mwaka ugira kabiri dushizemo n'ibiharuro nkuko ugwaruka go nyene gwavyisabiye, kuko hariho bamwe usanga ivyo vyigwa biba bigora kw'ishure cane. Mu gihero c'uburuhuko kugira ngo ugwaruka ntigwibagire ivyo rubagwiye kandi gongere gwitegurire cyane kuzotangura umwaka w'ishure mu kw'icenda mu mutwe rukimeze neza rucibuka ivyigwa. Duca dushima rero yuko twoshiramo n'ivyo vyigwa tukabigisha, si umwanya munini tubigisha umwanya muto gashashamo n'utugenegene kugira ngo baruhurire umutwe na kareba bari mu buruhuko. Ni nakaryo ko kuruhuka, akaryo ko kuryoherwa, kukwerekana yuko babaye barahindura ubuzima, baze basubire mu kw'icenda ku ntebe y'ishure bumva yuko bafise inguvu n'igishika cyo kubandanya ivyigwa cyane. Ni nakaryo rero ko kunga ubucuti hagati yabo, ugasanga bamenyanye. Ivyo byose birabafasha gutera imbere mu nzira yabo, eka mbere no mu nzira yo kubaka Ecclesia yacu, kuko baba bamaze kunga ubumwe. Iruhande rero y'ivyo vyigwa vy'ubumenyi bararonka inyigisho zerekeye ukwemera kwacu, na cyane inyigisho zifasha ugwaruka kugira ngo rubashe gutegura kazoza kago, kugira ngo rubashe kugira indero nziza, indero rukristo. Nko muri uyu mwaka twarateguye inyigisho zishika 5 zose bazokwama baronka ku misi ya kabiri, kandi izo nyigisho zugurukiye ugwaruka rwose. Izo nyigisho rero zose uzikwirikiranye arangiza hakuye ibintu vyinshi cyane gose biba mu buzima, kandi bizomufasha atari muri ubu buzima bw'ubu no muri kazoza na hazokura azokore yumva yuko yubakiye ku rutare, kandi urutare rukomeye cyane. Ivyo vyigwa bikaba biriko bikurikiranwa n'ugwaruka rushika 850 wiga kuva mu mwaka w'indwi gushika mu mwaka w'12 n'abashika 700 bari mu rugero rwo mu mwaka wa mbere gushika mu wa gatandatu. Inyigisho zitangwa ku munsi wa kabiri zikaba zica ku rubuga rwa Paruwasi Kibiriraho kugira zishikire n'abatari muri ivyo vyigwa. Tubandaniriza no makuru mu makuru y'imihari n'imigwi. Mu muhari w'abagenzi ba Dominico Savio Mweranda, abanyamuhari 5 haragize indagano mu mugwi w'inkerebutsi n'umugwi w'indanga mu nkuka y'imisa herejwe na Patiri Ezekiel Barashingwa, mwibutsamana wo muhari muri diocese nkuru ya Bujumbura, hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 12 isaha 4:30 muri Paruwasi Kanyosha. Idonido na Gonzalve Ntashimikiro. Abo bagenzi ba Dominico bagize indagano bari 6 mu bisata 2 mu ndagano zabo, bakaba yimeje kwama barangwa n'akanyamuneza mu kurangura ubutumwa, mu gukunda Yezu na Bikira Maria, bakagira abagenzi kandi bagakunda isakaramentu y'ikigongwe Eucharistia no mu guharanira ubweranda, nkuko umuvunyi w'umuhari wabo Dominico Savio Mweranda yahaye kwa karorero. Inyuma y'inkunga y'imisa musuku wo muhari uw'Imana Trésor yatubwiye ingene bahimbaje go rubanza, eka mbere atubwira ingene umuhari wa ADS utunganijwe, kandi yongera atubwira nico yiteze kuri abo bagize indagano. Tumwumvirize. Mu rubanza rw'indagano nkuko bisanzwe bitegekanije mu mategeko
mategeko y'umuhari iyo umwana yinjiye mu muhari akaba atonda neza yigenza neza amaze kumara igice cy'umwaka cyangwa umwaka wose arahabwa uruhusha rwo kwitegurira indagano. Ico tubahamagarira bwa mbere nuko iyo umuntu agize indagano haba hariho ivyo aba yiyemeje. Rero aba yiyemeje ategerezwa kubigira nkuko twavyumvise mu ndagano bagiye barashikiriza. Abanyamuhari nabo babonereho gusubira kuzirikana za ndagano zabo bakora, bibadudubize mu mutima maze bashobore kwibuka indagano nabo nyene bagize, bashobore kuzigira hanyuma bongere bigane akarorero k'umuvunyi wacu Dominiko Savio Mweranda wiyaharanira hanini ubwiranda. Eka na bamwe mu bagize indagano batubwiye uko biyumva n'ico bagiye gukora. Nishimye ko naciye indagano uno munsi kuko nkiri umwana nabona abandi bose indagano nkagubona ishaka nanje kugira uno munsi bwana yashitse ko nanje nzokwiyatira kwamana nyamuneza iminsi yose nzokurinda igicumuro nongere nkunda abandi. Nabishimye neza kubera nari ndabikeneye uno munsi nifuza guca indagano cyane, niyemeje kwitangira bene wacu na eklezia. Nzokora iki kugira ngo ivyo bishobore? Nzokunda abandi kandi senge cyane. Nzokwiyatira kwamana nyamuneza iminsi yose nzokurinda igicumuro nongere nkunda abandi. Tubamenyeshe ko umukuru w'umuhari w'abagenzi ba Dominiko Savio muri Paroisse Kanyosha yakeje abanyamuhari bitanze kurusha abandi mu butumwa mu kubaha impapuro z'iteka. Abanyamuhari 5 akaba aribo baronse izo mpapuro z'iteka. Uwo musuku akaba yahamagariye abandi kubafatira kwa karorero mu kwitanga kugira ngo nabo bazozihabwe mu mwaka uza. Gonzalve Ntashimikiro, Paroisse Kanyosha. Arakoze Gonzalve Ntashimikiro. Abahurikiye mu muhari w'ingendanyi barangurira ubutumwa muri Paroisse Matara barahuriye mu mwiherero ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 11 mu Kakaro mu ntumbero kubandanya bitegurira yubire y'imyaka 100 uwo muhari umaze urangurira ubutumwa mu Burundi. Icivugo c'uwo mwiherero kikaba cari yubire turimbura aho tugeze mu butumwa dutegure kazoza mu butumwa. Idonido na Pierre Claver Ndayisenga. Uwo mwiherero wakoreshejwe n'abafaratiri babiri basanzwe bari mu karuhuko kabo aribo Fratiri Elize Nshimirimana avuka muri Paroisse Kiganda na Fratiri Jonas Nshimirimana avuka muri Paroisse Mubimbi. Fratiri Jonas Nshimirimana yaribukije ingendanyi zaraho icari cyo ukwemera hamwe n'Ukaristiya. Fratiri Elize Nshimirimana nawe yarasavye abagendanyi bari bitavye uwo mwiherero kwirimbura mu butumwa bwabo aho bugeze n'ingene babukora mu kurangura amajambo ane ngenderwa ko y'uwo muhari ariyo senga, sangira, igore, ba intumwa. Tubamenyeshe ko abafaratiri babiri basanzwe nabo nyene bari mu muhari w'ingendanyi. Tubamenyeshe kandi ko ihimbazwa ry'iyo yubire y'imyaka 100 ritegekanijwe muri uku kwezi k'umunani kuza. Ku bwa Sedicom, Petero Claver Ndayisenga, Paroisse Matara. Tugushimire Pierre Claver Ndayisenga. Tukiri mu makuru y'imihari n'imigwi, umunsi wa 4 igenekerezo g'9 niho umugwi w'abaririmbira uno corde barangurira ubutumwa muri Paroisse yitiriwe Joseph Mweranda yo mu Ngagara bagendera Paroisse Anamweranda. Imvo y'ugo rugendo tuyibwirwa na Birinda Iragije arongoye uwo mugwi w'abaririmbira ari kuri micro ya James Nimpaye. Imvo nyamukuru tuzanye kuri uyu munsi imvo zibiri. Imvo ya mbere uramutsa Patiri Remesha nk'umuhagarikizi, hama imvo ya kabiri tuje kumwifuriza imyaka 20 amaze ubusaserdoti. Hanini n'izo mvo zibiri zatuzanye n'umuzidukura mu Ngagara gushika no kumusaga. Kubisanzwe twari kuze ejo ariko bivanye n'ukuntu byari biteguwe kandi bivanye no ku mwanya wa kohare yacu, bamwe bari bakiri ko barakora ibibazo abandi nta mwanya bari bafise. Twaranavuganye na Patiri arambye ati nta kibazo, rero nto twace dufundika umunsi wa 4. Nayo ku bwa Patiri Remesha, Patiri mukuru wa Paroisse Anamweranda aratubwira isano riri hagati y'ugo rugendo abaririmbira bagize hamwe n'ihimbazwa ry'isabukuru y'imyaka 20 amaze mu ibanga ry'ubusaserdoti. Ari kuri micro ya James Nimpaye. Haraciye igihe basaba yuko boza kundamutsa ko hariho byinshi kumbure babonye nabafashijemo kuva igitangura nkiri mu butumwa bw'abarayike na cyane cyane ndaba igisata c'ugwaruka. Hamyaka myinshi baramara muri kohare mugabo yarenga 15. Je rero nkabamaze imyaka 20 mu sacerdoti bari baje kugira ngo dusana akanyamuneza bankeze bambwire felicitation. Imyaka 20 uri mu sacerdoti mbere
uvuka ngaha mu gisagara ca Bujumbura benshi bavyumva kandi bakabitangarira mbega mwiyumva gute muriko murahimbaza imyaka 20 mwatiwe muri iryo banga ry'ubusaseredoti. N'akanyamuneza kuri jewe kandi ndashimira Imana cane n'icivugo canje ngira nti iyo uba waruzi ingabirano y'Imana tuyusanga inkuru nziza ya Yohani. Aho rero turabona yuko ico umuntu ashobora kuba ari cose Imana nico iheze ikaja imbere uwo mpamagaro ugakura. Imyaka 20 simike n'umwana akuze akagira 20 abageze nyene mu yabaga bukomeye. Ndashimira cane Imana, nkashimira rero n'umuryango w'abakristo abo tumaze guhura hirya no hino bamaze kurangura ubutumwa uko nogira ntibambereye koko umugisha mu ibanga ry'ubusaseredoti bwanje. Ico rero ndumva yuko kiri ku mutima kandi arico nguma nkengurukira Imana ikizigamwa. Abakristo rero ese umukama yobandanya abakomeza kugira ngo bakire koko ijambo Yesu ababwira, kuko ni ijambo ry'ubuzima, ni ijambo ry'ukuri, ni ijambo ry'urukundo, ni ifungurwa ku muntu yofungura imisi yose. Dusoza hano makuru ku makuru y'umubabaro. Inyuma y'urupfu rwiwe ku munsi wa kabiri igenekerezo ry'indwi mu Kakaro, umwisi Patire Ndereya Runobagaza yashinguwe ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 10 uku kwezi nyene, nkuko yari yavyisabiye ataritaba Imana. Inkuka y'imisa yo kumuherekeza Rukristo yabereye ku gasengero ka Bikira Mariya kari ku musozi wa Siyoni mu Gikungu. Iyo misa yari rongowe na nyiricubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa, umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura, ari kumwe n'umwepiskopi mukuru w'inararibonye nyiricubahiro Musenyeri Evariste Ngoyagoye, n'icegera c'umwepiskopi mukuru Musenyeri Anatole Ruberinyange, be n'ivyariho vy'umwepiskopi mukuru mu ntara zibiri z'ubutumwa zo mu gisagara ca Bujumbura. Mu bandi bari bamuherekeje harimwo abasaserdoti bahora basangiye ubutumwa, baba abo muri paroisse Mikayeli Mweranda asezeye isi yabamwo, n'abandi bo mu maparoisse no mu bisata vya diocese nkuru ya Bujumbura bijeje ubutumwa butandukanye. Nyakwigendera Patiri Ndereya Runobagaza yasezewe kandi n'abana b'imfuvyi yahora areze mu kigo c'irerero Owazi muvyeyi w'Ikigongwe, ari nawe yagishinze, aho banamuherekesheje akaririmbo ko kumushimira ku vyiza yabakoreye, bongera bamusabira ku Mana. Muri uko kumusezera bakaba bari bifatanije n'abagize umuryango w'amaraso wiwe kumwe n'abihebeye Imana, ababikira n'abafurera. Umubiri wiwe ukaba waciye uja gushingurwa mu itongo ry'abitavye Imana b'abasaserdoti n'abafurera. Ivyaranze ubuzima bw'uwo yitavye Imana vyashikirijwe na Musenyeri Anatole Ruberinyange. Nitumwumvirize. Avukira ku musozi Nyambuye muri komini Sare Paruwasi Kamenge mu ntara ya Bujumbura, hakaba ari muri diocese nkuru ya Bujumbura. Yabatirijwe igenekerezo rya mbere kwezi kw'icenda mu 1952. Abavyeyi biwe se yitwa Petero Runobagaza, nyina wiwe nawe Suzana Totoye. Mashure mato mato yayize mu shuri 1961 shikira 1967, hanyuma arahava arakikwa n'amagara. Yaragwaye aramara imyaka 2 yahagaritse amashure 1968 gushika 1970. Amashure yisumbuye yarabanje yiga mu ishure ry'abamenyeshamana y'Imutumba 1971 gushika 1973. Hanyuma arimenyereza umwaka wose muri paruwasi ya Ngagara 1974. Ntihavuye ngo akore aje kumenyesha Imana, yaciye abandanya ahubwo amashuri mu seminari y'Imugera bita Seminaire des Aînés mu 1974 gushika 1977. Ahejeje rero amashuri yisumbuye yaciye abandanya mu seminari nkuru y'Ibujumbura kuva mu 1977 gushika 1984. Yatiwe mu busaserdoti igenekerezo rya 19 ukwezi k'umunani 1984. Ubutumwa yagiye ararangura kuva yatiwe mu busaserdoti mu kwezi kw'icenda kw'igihumbi gushika mu 1986 yaranguriye ubutumwa muri paruwasi ya Mubimbi
kuva ukwezi kw'icenda kw'igihumbi amajana 986 gushika igihumbi amajana 988 yaranguriye ubutumwa muri paruwasi ya Bukeye. Kuva mu kwezi kw'icenda kw'igihumbi amajana 988 gushika igihumbi amajana 991 yari patiri mukuru wa paruwasi rya Rusera. Kuva mu kwezi kw'icenda kw'igihumbi amajana 991 gushika igihumbi amajana 993 yari patiri mukuru wa paruwasi Kivoga mu ntara ya Muramvya. Kuva mu gihumbi amajana 993 gushika igihumbi amajana 998 yaciye abapatiri mukuru wa paruwasi ya Buhonga. Kuva mu kwezi kw'icenda kw'igihumbi amajana 998 gushika ibihumbi 2000 yari patiri mukuru wa paruwasi ya Rushubi. Hanyuma kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2007 yaragiye kuba iburaya kubera imvo zo kwivuza n'iz'umutekano. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2007 gushika ubu 2020 yari umusaserdoti arangurira ubutumwa muri paruwasi ya Saint Michel mu gisagara ca Bujumbura. Ariko ku tariki 8 ukwezi kwa 12 2007 yaratanguje ikigo citwa Uwazi muvyeyi w'ikigongwe. Ico kigo kiri hafi ya hano kuri Monsignor Gikungu. Muri ico kigo rero yaraharereye imfuvyi abo yarareze bashaka ku 65. Yitavye Imana igenekezo ry'indwi mu Kakaro 2020. Yama yitwararika aboro, imfuvyi n'abarwaye aho yaciye hose mu maparuwasi. Mu nyigisho ziwe yagoma yibutsa abakristu ko bo kwitwararika abagowe n'imfuvyi. Patiri Andrea Runobagaza yarahimbagwa cyane n'ibanga y'ubusaserdoti yatoranye. Imana rero yishimiye akihebera n'imwakire mu bwami bwayo. Akaba ari ngaha ano makuru yacu arangiriye. Nkashimira mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyatega abiri. Nkashimira abagenzi banje bafashe kuyatororokanya. Udwate kaze n'uwari ko arabashikiriza. Nkaba ndabipfurije kuroranirwa mu byanyu byose.